tugeze mu mwanya wo gushishikara kumva amajambo y'Imana kandi abashyitsi bacu turacyabarindiriye. None rero ugatwumva ijambo ry'Imana turahaye kaze Pastori arongoye ububwiriza bwo ku mudugudu ashikare no gushikiriza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana yakoze, turayishimiye, itugiriye neza. Mumfashe kwiha icyubahiro. Haleluya, haleluya. Turashimiye n'abavyeyi bacu batwiyumviriye mwaba abakozi b'Imana bangana uku kugira ngo dushikirize iri shengero ringana uko ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire cyane. Ego Imana irakoze, ndayishimiye ababene data ko mpagurutse kugira ngo muge ijambo ry'Imana. Nabo ndazi ico baca baja ko ni cakindi mpora njako baca batangura kunsengera. Yesu abaho mugisha. None rero turashimiye Imana, ishengero ringana uku riri imbere y'ubwiza bw'Imana. Kandi rero iri shengero ryavuye mu mihingo itari imwe rikoraniye kuri uyu musozi w'Ibubanza. Imana irafise ico yaritumiye ko mumvugire amina. Kuko nta Mana ikoraniriza abantu ubusa, irafise intumbero. Mbariro muri kumwe irafise intumbero. Irafise intumbero. Ego. Hanyuma rero igihe kimwe ishengero ry'Imana ryakoraniye ku musozi riri kumwe na Yesu. Aho hantu ngo ryari ryagiye inkikira. Hama Yesu ngo araryitegereza ngo rimutera akagongwe. Arabona ko rijigirijwe kandi inzara rirembeje. Haleluya. Ndagomba muri rino koraniro Yesu atera akagongwe na bya bintu byawe mu izina rya Yesu. Abavyumva ko Yesu aza kugira ikigongwe kuri bya bindi gira gucya. Haleluya, haleluya. Ngo bimutera akagongwe. Aca ngo abarira bigishwa biwe ati ni mubicarike. Havuga ngo muce mubicarika ku byatsi bibisi hanyuma muce mubagaburira. Ico gihe ngo abigishwa baca batondesha hamwe ngo 100 ahandi 50. Twagerageje turabatondesha ntabwo twabicaritse ku byatsi bibisi, twabashyize ku ntebe nziza abandi bari hejuru. Umwami ashimwe. Aza kubagaburira neza mwicaye mutuje. Mbariwe muri kumwe turatuje mu izina rya Yesu. Kandi arakugaburira. None rero turagiye kuraba ijambo ry'Imana tutagiye muri byinshi. Dusoma ngaha muri iki cete Paulo yandikiye ishengero ry'i Korinto. Ni cete kinezera cyane. N'amajambo muri iyi minsi numva nobwira ishengero. Kandi nasanze n'abaririmbyi tubyumva kumwe ngo barara kubiri bakarota kumwe. Abantu bariko baravuga ngo bakora ibikorwa by'Imana bihuta turi mu kuji wacu. Haleluya, haleluya. Mbega namwe muravyemera? Abavyemera ko turi mu kugendagira gutya. Haleluya. Turagiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo tuziga mu mwanya neza. Nagomba Pastor Sadoka ashike hano aca jewe ndasoma icete ca mbere Paulo yandikiye ishengero ry'i Korinto 15 kuri 5-8. Pastor Sadoke nawe aca soma Abagalatiya igice ca 6 n'umurongo w'9. Pastor Habonayo Shadarake aca soma Yohana 9 n'umurongo wa 4. Nashike hano. Ama rero turagiye gusoma. Dusome
igice 15 n'umurongo wa 58, nomero z'urukatansi n'amajana 2 ku bafise Bibiliya zidasubiyemwo. Avuga ngo nuko bene data nkunda mukomere ntimunyiganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Amina. Amen. Galatiya igice cya 6 ku murongo w'9. Twame dukora ibyiza ntiducobogore, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Amen. 9 ku murongo wa 4. Murongo wa 4. Twebwe dukwiye gukora ibikorwa by'uwantumye hakibona, bahava bwira atawushobora gukora. Nuwo umarire nuwo usigaye. Nkiri mwisi ndumuco w'isi. Amina. Amina. Naya majambo y'Imana numvise twoyaganira ishengero ry'Imana rishagaje kuri uyu musozi, yavuzwe n'uyu mukozi w'Imana Paulo. Iyi ntumwa Paulo naya majambo y'Imana yandikiye iri shengero ry'i Korinto. I Korinto aha hantu ku mugabane wa Buraya, ahantu mu gihugu c'Ubugiriki, kandi aha hantu inyandiko ziratwereka ko hari ku kivuko, igisagara gitunze cyane. Nico yavuze mu butumwa bwiza, yashitseyo mu mwaka wa 52 ashinga ishengero ku mugabane wa Buraya. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Murabizi ko uyu mukozi w'Imana Paulo yahereye hariya muri Aziya, ahera ahantu bita hariya Iserukiyo, ahereye hahandi Antiokiya batangura kwita izina abakristo. Acaca Iserukiyo aramanuka mu kizinga c'Ikupuro, acashika ni Pafe, hanyuma aja Ikoniyo, aramanuka za Derube n'ahandi. Nyuma yaho afata urugendo agenda Yerusalemu mu nama. Avuye mu nama i Yerusalemu acatunganya uru rugendo rugira kabiri rwo kuja ku mugabane wa Buraya. Umwami nashimwe cyane, umwami nashimwe cyane. Kandi mwavyumvise n'umuvyeyi wacu aherutse kukwiza ubutumwa bwiza hariya aya. Vyaragurutse biraza, numvise uruhimbi bagwita Mugondero. Haleluya. Naranezerewe tikatanguye. Mbariwe muri kumwe tikatanguye kubavyumva. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero uyu mukozi w'Imana Paulo ku mugabane wa Buraya yinjiriye mu gisagara c'Filipi. Aha muri iki gisagara c'Filipi ahagirira ikibazo kuko avuze ubutumwa bwiza. Umuntu w'umupfumu yihanye baca baramupfunga, bamushira mu gasho. Mugana aho bamushize mu gasho nta nzigo yagize, acarabandanya avuze ubutumwa n'umusoda yihanye, n'abarudiya n'abandi bihanye. Acarabandanya ya Tesalonike, muri ico gisagara nyene ci Makedoniya, ahantu ku mugabane wa Buraya, ngo avuga ubutumwa bwiza bubohora. Hasigaye ngo abayuda barajingitwa, kandi koko ubutumwa ntibwemerwa na bose. Nejo bose ntibaca bakoma amashi, kandi natwe tubuvuga ntitugira isoni ngo nuko batabwumva. Uvyumva utavyumva turavuga. Mumvugire amina, mumvugire amina. Maze ngo aho hantu Tesalonike ngo abayuda barashangashigwa, mugongo abantu b'abanyacubahiro babagira iki? Barabwumva, barihana n'abagore b'abanyacubahiro, akurayo abakristo batari bako umwami nahawe icubahiro. Baramwirukako, aca yiruka ahantu Beroya, acava aho hantu Beroya avuze ubutumwa basangasiwe, akuyeyo abantu nyene, aca arirukangaje ahantu bita Atenayi, igisagara cari mu bigirwamana. Hasigaye aho hantu ngo akirana n'abantu bita abapikuzi, muzobasoma n'abandi ngo baramusambisha ati ivyo uvuga ni biki? Ibi bintu uvuga by'uyu Yesu ko kandi ufise Imana dusenga ni biki? Haleluya, haleluya. Maze Paulo yuzuye mpemu yera
arababarira ati mwabagabo bo muri Etenayi, umve ndababarire, murakabije rwose gutanga ayo makuru, kuko igihe naza muri kino gisagara nasanze igicaniro cyanditswe ku Imana itazwi. Iyo Mana niyo ngire ndabamenyeshe, ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana atari kibumbano cyangwa ikibazano, ni Imana izoca amateka. Haleluya! Abantu ngo baca batangura kwiyonjorora, abandi ngo barakizwa. Acarakata rero acagenda ahantu i Korinto. Umwami nashimwe cyane. Ni Korinto rero hageze, burya umuntu aravuga ubutumwa agatinda akaruha, aruhishijwe n'abantu. Ni Korinto muri iki gisagara hageze ngo avuze ubutumwa, abayuda naho nyine bararogota, bagomba kumuhagurukira. Hama nawe ngo akunkumura umutamana ati mbo ndahindukiye abanyamahanga, nta kundi ibisigaye namwe n'akazi kanyu. Haleluya! Imana mwijoro ngo yamutumye icangwe iravuga ati Pawulo ntutinye, muri iki gisagara cy'i Korinto ndahafise abantu benshi. Aca ngo arahajinyirikira umwaka n'amezi 6 avuga ubutumwa. Mumvugira amina. Ntimutinye, tuzovuga bishake bijarangane, bazana akajagari. Nimba twarahamagawe tuzovuga mu izina ryande, tuzovuga mu izina ryande. Amazi ashuha yakanya, tuzovuga mu izina ryande. Haleluya! Aca arahajinyikira rero, arahagubira umwaka n'amezi angahe? 6 ari muri iki gisagara cy'i Korinto. Mana yanje, aravuga ubutumwa n'agashavu karahera, agenda aronse ico yarahondera. Aba bakozi b'Imana bagenzi bacu, iyo abanyagicu baronse uraryoherwa, uraryoherwa. Haleluya, haleluya! Turaryoherwa cyane. Ego, kandi abantu b'Imana bariko barakizwa, buzura mpwemu yera, buzura mpwemu yera, buzura mpwemu yera, turanezerwa. Umwami nashimwe, umwami nashimwe. Umva, aha rero hejeje ivyo acarunguruza aragenda. Agiye abandi batovyi baca baraduka, kuko teme ya Paulo yababwira ivy'izuka ry'abapfuye, akababwira n'ivyigaruka rya Yesu Kristo, ko abantu bakwiye kumurindira bihanganye. Nico kintu yabwira abantu. Iki gihe rero abantu ngo baca banyurira mu bantu, bababwira ko atazuka rihari, bababwira ko ata muntu yapfuye azigera azuka. Abantu baca baruzuramo akajagari, aravyumva, ari cete catakaye yanditse. Hama rero mugabo kandi hariho n'ikindi cashitseyo, baca barafata ingingo, ababigize barabakumira, babashira impera. Hano rero bamaze gukosoka, hari uwamushira icete, bahurira hariya Makedonia. Aca arababarira ati ishengero ry'i Korinto ryaro vyumvise neza, ubu ryarikosoye. Umwami nashimwe cyane, umwami nashimwe cyane. Aca araryoherwa rero, aca arabandikira iki cete mwabonye, yabandikiyemo amajambo akomeye ati bigasangwa Kristo atazutse, natwebwe ntituzozuka. Kandi ugasangwa Kristo Yesu atazutse, twakoreye ubusa kugwana n'ibikoko byo muri Efeso, kandi n'abapfuye barayoyotse, barayoyotse. Haleluya! Aca rero arabakomeza iri jambo twasomye ati nuko bene data nkunda, mukomere ntimugire gute, murushirize gukora ibikorwa by'umwami. Haleluya! Mbariwe muri kumwe tirushiriza cyane, mbariwe muri kumwe tirushiriza gukora ibyo bikorwa by'umwami. Haleluya, haleluya, haleluya! N'amajambo yari karabakomeza, tinimurushirize, izuka rirahari, tuzopfuye tuzoja mu ijuru. Mbariwe muri kumwe ati tuzozuka. None ndababaze namwe ndababaze, ibi bintu jewe ndabimazemo imyaka 30 hafi n'5. Aha kweri intumbero yanje n'uyu munyenga nzorya ndiko ndaguruka nja mu ijuru. Mumvugira amina. Wewe wabishizemo imitwe bayi,
mugabo jewe igituma ndabizinyikiramwo wontwenga wovyumva utovyumva nuko umunsi w'ihaza nzozuka. Amen. Shaka ubigiramwo imitwe ubicange nk'ikaratu bariko barabicangacanga, mugabo jewe ndajinyitse. Haleluya, haleluya. Nico gituma ndarushiriza gukora ibi bikorwa by'umwami. Bari muri kumwe tirushiriza. Haleluya, haleluya, haleluya. Turushirize kuko ibi turiko turakora ntibizogarukira ngaha kandi ntibizoherera. Aya masima turiko turacanganya, izi ngendo dufata sugupoteza canke ngo tuze ngo twonone agafaranga twari kurya, turafise impamvu. Haleluya, haleluya. Hari impamvu. Hari impamvu. Kare nta muntu abinteshe. Eko hamerero hano naya majambo murushirize gukora ibikorwa. Ibi bikorwa none byo nyiranda basigurire, hanyuma rero untegere bishobotse niba bufise ikaye wandike. Ibi bikorwa tuzobirira, twongere tubirira, tubijinyikireko tukiriho, hanyuma tugeze mu ijuru indishi y'akababaro. Indishi y'akababaro tuzotahira ibigusa. Oya, harimo indishi y'akababaro tuzoja mu ijuru tujinyikire kuko Yesu yarabivuze. Barindyo yabivuze n'amazu yarateguwe, n'ubu baguma bayacanganya. Aya masima tuguma dushirako ucanganya inzu zacu ariko aracanganya. Nimumvugira amina. Arico gituma ngaha hakurya yaciye ababwira mu iki gice ca 16 ku murongo wa 13 yavuze ngo mwame mugavye mushima mugire inkomezi mubabagabo umwami nashimwe. Bari wa muri kumwe mubabagabo muri ibi bikorwa mu izina rya Yesu. Kuko abantu benshi bagomba kubijaganya, abikora yongera akora ibyaha, abikora yongera acumura, yongera asibanganya. Rero gusibanganya ibikorwa uri kurakora birafise ingaruka mu gihe kizoza. Mumvugira amina. Abami igice cya 4 n'umurongo w'umunani turabigaruka nziza muri ibi bikorwa by'Imana. Babasomye baza basubire badusomere Abami igitabo cy'Abami cya 2 igice cya 4 n'umurongo w'umunani. Udusome Abami 2 igice cya 4 n'umurongo w'umunani. Yego dusome igice cya 4 n'umurongo w'umunani. Umunsi w'izina Elisa aja i Shunemu, kandi hari umugore w'umutunzikazi aramugobera ngo muzimane. Maze ahereye ico gihe yaciye aho yama ajayo bakamuzimana. Bukeye ya mugore abarira umugabo wiwe ati mbega uyu muntu paruwera kandi n'umuntu w'Imana, enda tumwubakire akumba hejuru ku nzu, tumushiremo uburiri n'ameza n'intebe n'itara, maze yaje kuturamutsa azahore arara. Umunsi w'izina araza aja muri ako kumba araharara. Abarira umuntu wiwe Gehazi timpamagarira uwo mugore w'umunyeshunemu. Amaze kumuhamagara aramwitaba. Abarira Gehazi ati umubarire uti ko wabitwaretse benu
none yo gukorera iki? Uti mbega uragomba kuvugirwa ku mwami uti canke ku mugabisha w'ingabo? Aramwishyura ati oyaye, zokwigumira ngaha iwacu. Maze Elisa arabaza ati none twomukorera iki? Gehazi aramwishyura ati rega nta mwana agira, kandi umugabo wiwe arashaje. Aramwishyura ati muhamagare. Amaze kumuhamagara araza, ahagarara mu itangaza ry'umuryango. Elisa aramubwira ati umwaka ugeze aho ugeze uzoba ukikiye umwana w'umuhungu. Nawe aramwishyura ati sigaho nyabuna umuntu w'Imana, reka kumpenda jewe umusazi wawe. Hanyuma uwo mugore asama inda abyara umwana w'umuhungu. Cya gihe nyene Elisa yamubaririye gishitse. Uwo mwana amaze gukura, umusurinzi aragenda asanga se iyo bagenya. Abarira se ati umutwe uranyishe. Se abarira wa muntu wiwe ati muterure umushire nyina. Nuko aramujana amushikiriza nyina amushira ku bibero. Hageze mu mashoka aracika, araheza aramudirana amurambika ku buriga wa muntu w'Imana, aramwugarana arasohoka. Ahamagara umugabo wiwe aramubwira ati ntabaza umuhungu umwe n'indogobe imwe wakwanye nikubitire kwa wa muntu w'Imana ndagarutse. Aramwishyura ati niki kikujanye uyu munsi? Kwatari mu mboneko z'ukwezi canke ngo abe kw'isabato? Nabati fakunde kagere. Nuko uwo mugore ashirisha amatandiko ku ndogoba, abarira umuntu wiwe ati yobora tugende, ntuyigenze buhoro, shiti mubwiye. Nuko aragenda aja kwa wa muntu w'Imana ari ku musozi Karumeli. Uwo muntu w'Imana amubonye akiri kure, abarira umuntu wiwe Gehazi ati nguriye wa mugore w'umunyeshuneri, enda yukanga muhure umubaze uti namahoro, uti uragumye n'umugabo wawe n'umwana? Amubajije aramwishyura ati namahoro. Yashitsaho nyene kuri uwo musozi aho uwo muntu w'Imana ari, amufata ku birenge. Gehazi aramwegera ngo amusunure, ariko uwo muntu w'Imana arabwira ati mureke, kuko afise umubabaro mu mutima, kandi kuko Uhoraho yabimishije ntiyabimbariye. Nyamugore aravuga ati mbega mugenzi, ni jewe nari nagusabye umwana, sinakubariye ntireka umere. Elisa abarira Gehazi ati kenyera wabira inkoni yawe ugende, nihagira uwo muhura ntimuramukanye. N'ugomba ko muramukanya ntumwishure, uheze urambikiye inkoni ku maso y'uyu mubyimba w'uwo mwana. Nyina w'uwo mwana aramubwira ati ndakurahiye Uhoraho, nawe wenyine ndakurahiye singusiga. Amen. Nakugeze ngaho. Haleluya. Haleluya. Amajambo menshi mugabo asigura ineza y'igikorwa c'Imana abantu b'Imana mugenda murakora. Haleluya. Bari muri kumwe tugishishikare gukora neza. So umumarira tibiri kamna wishishikare. N'uyu mudamu w'Ishunemu murabyumva ukuntu yari yimereye, ineza yagize nawe yarifatiye, kuko icyambere nta mwana yari afise, yari amaze kwisazira n'umugabo ye yarajegeye, byari byaraheze. Mugabo agoberwa gukora ineza. Umukozi w'Imana yarisa mu minsi yose ngo yahaciye amurakigaburira se, aramugaburira. Amabonye hagengeka yongera arahaca, arasubira yongera arahaca, yongera arahaca n'ubundi munsi. Ubu bari tuwo muri kumwe tikiroshobokaga ntunze ko mwari muri ugumazi wawe. Haleluya, haleluya.
b'Imana abavugishwa n'Imana bararinda iki gihe bari kugiye kwegera bararinda nta ntigirwa baragira isoni aha ni ubugenge hari ubugenge bagashaka kubaza ngo mbega waruno yega ntunze igishingiye ngo arahaca amuhutwanya araryoherwa bukeye arasubira bukeyongera jayo mu gishingo cyo gufata ingingo yo kubaka kwakundi toya uyu mugore y'umuntu w'Imana atarakomve ngo umugabo wiwe aramubarira aramwigisha atumviriza uyu muntu n'umuntu w'Imana kandi n'umuvugishwa n'Imana rero mugabo banje tumwubakire inzu tuyishyire hejuru zacu muri etaje kuko uyu muntu n'uwera kabisa hama dushire y'uburiri n'imeza n'itara aze yamajikira ngaha aya ubugara gufungura atangorane umugabo ati ibyo n'ibyo ariko muri kumwe nawe ukivuga ngo ahejeje gufungura atumva yahazi mujena nukuri umuntu w'Imana none twamukora iki mubazana mugire ku mwami mubazana mugire ku mugabisha w'ingabo amenyekane haleluya iko namenye ko ibikorwa by'Imana bituma umuntu amenyekana bari muri kumwe cyaramenyekana yakoze neza none ibyo bivuga umukirisi adafise byangombwa bari muri kumwe cyaramenyekana mu izina rya Yesu kandi n'umwijuru baramumenya niko biri yarihana agashika ku musaraba baramumenya ibyo narabibonye cyane hanyuma aramuhamagara tugize madamu nukuri tukuvugire ku mwami kunganisha kare jewe ni mwicare mwirire mumererwe neza nzigugira ngaho iwacu sunemu ibyo bintu jewe ntacyo nzojamwo Elisa ati noneho harabatse none tumukorera ikiga gihaza ateka umutwe n'abajenama babona kure babona ibikwiye arateka umutwe ati kumviriza mwigisha ntakanagira ati kandi mugabo rero ikigeretseko anyakana naho kaza umugabo we yarajegeye ntakintu mama yaje Elisa haleluya jewe ndababazwa n'abakristo batumva abakozi b'Imana jewe nizi sana cyakunda abakozi b'Imana mumvugire amina Imana ivuze nta wundi asubira kuvuga muhamagare wa mudamu ngo hamagara mu itagana y'umuryango aravuga ati wa mugore we igihe nyiki kigeze aha uzoba ukikiye umwana n'abacurandendereje n'ukuri jewe ibyo bintu ezime ubikuye ati jewe navuze uko iminsi yahera umudamu ubutambakazi buragenda uko iminsi yahera arabwira umushinga ntawe we terega harabavye ndafise inda nukuri haleluya mbare muri kumwe Imana irashoboye ikitariho iyi Mana twakurikiye uyu Yesu twizeye ikitariho iragishiraho ikarara igiteye mumugiramina aho rero bamwe bavuze ngo kode naho yugariye bakozi b'Imana agakode kacu kugariya agakode kacu kugariya ikitaba niwe tumye tikireho haleluya haleluya
aribaruka mama wanje aribaruka uyu muvyeyi arajinyikira ku bikorwa byiwe yakoze namwe murabizi yemwe mwabavyeyi mugaheka kana kararyoshe abana bararyoshe n'igitangaza je mfise utwana indwi mugabo dutonze turiko turakata twana nyina w'abana turarorera gusa ibirori haleluya tujya nabiki mugabo bararyoshe uyo mudamu ko yarakaronsa akababaye hajya ngo rugeze gutwenga rurubunduguru rugenda iyo sari karagenya ingano aragenda abona mu isi yamara imitego gusa murabizi mwadufise ubutugwanirira mu mvugire amina ngo agezeyo umwana ngo atangura kubwira se ngo ndiko ndamere ku mutwe yitoraguza ise nawe urabona aba bantu b'abagabo ibintu byo kurera abana ntubabaze ati wa mukozi we mujana mushira nyina ndiko bibiri yivuga siko none ngo baca bamushira nyina ngo mukikiye aheze umwana arashikana basi kintu ronkeye mu buruhe kirahwereye umugore ati sindavyemera narakoreye Imana mukozi w'Imana namwakiriye igihe kigana kujya umwana yatanguye kunjohera sindavyemera yirukanga tumusha enda umubarire aza umuntu azi kujana igitwazi neza ndakwereka ingere nkamisha ibikorwa nakoze kubera iki haleluya ineza y'umuntu niyimutera kwibukwa kora ibyiza mugenzi wirondere urwibutso ineza y'umuntu ntiyimutera kwibukwa kora neza mugenzi wirondere rugwibutso bari muri kumwe tikora neza impembe irahari haleluya ndumva ntobihengeshanya Imana ikwibuke kuri bya byiza wakora mu izina rya Yesu mwiki gikorana Imana ikwibuke mu izina rya Yesu bari muri kumwe Imana ikwibuke kuri bya bindi haleluya maze ngo agezeyo Gehazi baramubona ati ndamubona wa mugara wishune mu Gehazi nguriya Gehazi ngo agenda aramutangira amera ngo nk'umuteze mugabo ngo abandanya aza kuraba iyo Elisari hanyuma rero ngo ahageze ati namaki nta yandi nari nagutumye nguze kundendereza jewe umwana yari yatanguye gutwenga ntanguye kuryoherwa none aca yawereye rero atumviriza ibyihutirwa nta ngorane ndafise umuje nama habona we Gehazi tori inkoni ugende ushitureretesha inkoni mu gahanga hose uringanize byose ivyo nivyo wivugi ndakurahiye uguhoraho nkagenda ntajanye na wewe sindagusika haleluya erega warakoze neza urishitsa nanaye kiba kikwagiriza gapasi urishitsa Elisa ati ndagenda baragenda mugabo Gehazi arumvira cyangwa araretesha umwana gumara umuvyimba ibara riraguye muje nama biransa haleluya mugabo Elisa shitse ahita duga muri etaje araduga ngo amubararako yumva umwana arahemye arasubira umwana bamuzima aramumuhereza haleluya wa mupfasoni iti vyoba nivyo icara ngaho ujinyike urye mugabo umwana wanje ari muzima haleluya muntu w'Imana Imana ikwibuka kuri za bindi mu izina rya Yesu
bya bindi wakora Imana ikwibuka muri kino gikorane mu izina rya Yesu. Ewe wa mugabo Imana ikwibuka mu izina rya Yesu. Wa mwijama w'Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Bakozi b'Imana, Imana itwibuke mu izina rya Yesu. Itwibuke sha. Ntawakoreye Imana yamaramaye. Mbariwa muri kumwe ati ntawakoreye Imana yamaramaye. Haleluya. Umva. Acha rero Elisa murabyumva, umuyaga murahagarara, aratekana. Umuntu yarakoreye Imana aratekana, naho haje ibintu by'ibintuze bakoze b'Imana. Ko twakoreye Imana amazi ashuhe cyanka kanye, tuzotekana mu izina rya Yesu. Kuko waduhamagaye azobihumuza, bizohagarara mu izina ryande, bizohagarara. Hey, umve, nagoma ndababare mw'abantu b'Imana, mwe ibintu mwabyitiranje mubishiramwe imitwe. Oya takure ihane dukorera ubwami turiko turajamwa, kuko ni ngombwa tuzimuka. Izi mpuzu zose mubona twambara nibisigi bagiye basika, abandi baragiye none baroye, barizo muri kumeti baroye. Nyagira ibyo shiramwe imitwe, abantu umenga bari kwa kaziri ntibankanye ngo basigaze ibyaha by'indengera butungana abantu bariko barakora, umenga umuntu yasaze. Umve ndababarire. Haleluya, haleluya. Tuzimuka turengane ivyo twakoreye tuje kubihembego. Uwirikira duhemba gace gace. Yesu nadufashe. Bo kuko mbona amasaha ari kariruka tukora ibintu tunyarutsa. Hano hari amajambo hano muri Yesaya, ni mwandike mwebwe mwandike 3:8 ku murongo wa mbere. Turabe uwundi muntu hari habavye ibikorwa biramugoboka habavye. Rega ije bikugoboka biravuga tutaraja mu ijuru. Mbari wa muri kumwe ati biravuga. Haleluya. Maze rero hano n'uyu mwami Hezekiya message iva mu ijuru yihuta, iramubarira ati itumwe n'ubugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi. Atumviriza, uragiye gupfa, ntuzobaho. None tunganya ivyo mu rugo rwawe. Haleluya. Tunganya ivyo mu rugo rwawe, uragiye gupfa, ntugiye kuzobaho. Hama rero Hezekiya ariyumvira ati none iyi message kwije kibiriraho. Kandi koko none wibaza ngo notora umudamu umwe muraba nkamubarira ati no munsi birarangira, ubwo yosubira guhezagirwa ngo ndiko ndavuga ubutumwa. Naho bavuga ubutumwa bene wacu kandi tubizi ko tuzohwera. Uwo no barira ati no munsi fye nukuri kose. Aho wavugishwa ati amina. Ni message igoye, ni message ikomeye. Ni message igoye bakoze b'Imana, iragoye. Mugabo niko tuzovoge. Maze araraba ati ibi bintu ntavyo nshobora kwihanganira ukunyene. No, aca ngo aragenda imbere y'Imana ngo yunamurira amaso kugisika. Bivuga ngo Hezekiya ararira. Ntiyarize gusa, yararize ryari, yararize cyane. Abagabo muhora musenga muri ko murarira, shira ukuboko hejuru turabe. Abagabo gusa, abagabo mwababonye bashinga nta babaga bisinzi abahora bakorora amosozi ngaba, kandi vraiment muvuze neza, Imana ibaho umugisha. Nanse umuntu yibeshe. Iki gihe n'abahorana ibigumbagumba n'aba badamu ubu ntibarira, bakoma induru, hamo sozi bakorora. Ibara ryaraguye, bisobanurwa ngo nta mbabazi, nta bintu by'ibigumbagumba bagifise. Umuntu naho bamusekeza gumakoma induru ngo yo ntarira. Mugaba ngo uyu mwami ararira. Yarira avuga ngo iki? Yarira avuga ati none Mana wewe none ibikorwa byawe nagukoreye none
hagerunyisha kibiriraho nkande nagendeye mu byo gutungana ngakora ibikorwa byawe ugije kubera iki Imana iraraba Hezekiya umwami ariko ararira amosozi yakorotse kibasi ibi bintu ntabyo nshobora kwihanganira ariro kunyene ewe kaje baravugana mwijuru teregarira yabayibara Hezekiya biranse yeraba baca ngo baramuraba ubutatu buramuraba ngo ararira cyane uranyishe nyene kibiriraho ndagiye kweri ndagiye yo mumenye kurira imbere y'Imana abasha mbari wa muri kumwe ati mumenye kurira imbere y'Imana nukuri abantu nukuri ubu bataye akaranga ubu mu gusenga basenga ya umuntu riri imbere y'Imana turi n'ibibazo turi mu isi y'amagorwa nimumenye kurira imbere y'Imana tuyibarire mu izina rya Yesu Imana guca iramuka ibarese yatumbereze citondegwa wa mugabo arasaze subira inyuma arasaze wa Hezekiya arasaze subira inyuma nukuri subira inyuma bihindure bunonye Yesaya wasanga Hezekiya ari kararira tumviriza garukiriza ngaho garukirizaho Imana irantumye ati rabihinduye yongeye ku imyaka 15 mumvugira amina Hezekiya carahindukira tego byoba nivyo haleluya yego none wumva wo kwibutsa Imana iki yego sha wumva wo kwibutsa Imana iki muri iyi minsi je ndi n'ubwoba abantu bagomba gukorera Imana arabanyavyaha abantu bagomba gukorera Imana nk'abagomba kwikurayo yego nagomba ndakubwire uzabikora bivuye ku mutima kandi wihanye neza biri n'ikimazi biravuga umwami nashimwe yego hariho nabandi rega bari mice myinshi hariho nabandi ataco bakora dutu naho womeneka yigirira kuwa Mungu panda teremuka ishika mwakuna na icya 10 nico abantuzeye nibindi amakomanteri y'ubugesera ibisigo kandi uyo muntu yajagowe turamusengera arihana mugabo no munsi aradukomanta ntiworaba ariko ngoma ndakubarira wabireka wagira gute birakogwa kandi nzamba ntisiba vuga amina yego ngenda bibutsa umugabo umwe yagiye gusengerwa abarozi bamukonesereye baramukonesera neza baramukonesera kandi birirwa barabakonesera Napfuye abasenzi ngo mu izina rya Yesu twahabwa wa wundi wigorogota mu izina rya Yesu umutamakazi yaheza amenyo umviriza nikuhora hagize uyu muntu banza mureke gusenga nabibutse ikintu yankoreye nje ndamukiza basi urutsinga ruracitse umugabo muri ico comba erega hari abantu no munsi bari mwishengera ari inkozi z'ikibi gusa ico yumva ari ivyaha ibicumuro cyonyene mugabo akagumaza ugasanga ni inkozi y'ikibi mugabo akaguma yajinyitsaza sivyo basha ngo arazehegwa hafi minota 70 abasenzi iti harabavye ibara riraguye arabuze n'ikintu na kimwe arabuze n'urumbarambara yashize mwishikamwe arabuze namba mugabo rero ngo mukanyuma aca ngo aribuka umuntu yahaye ikintu ze kijya bibutura byo kunevera hariya mu muceri ngo yarakimuhaye tenevera inkima tenevera urayinsubiza aca ngo aribuka ati hariho nahaye urubutura rwaheze rwo kunevera mu muceri Imana tiyo Nasho nugo ndagwibutse kuko sinza nabantu Yesu natugirire neza umuntu ngo acarakira bakozi b'Imana uyu muntu yakize mukuri abagabo ngo bari baharitisha ugenda urahatswe mbarizi wo muri kumwe ati none we wo kwibutsa Imana iki ho baba erega hari n'igihe abantu babona ingene basenga ukabura intango
erega warakoreye Imana mu gusenga utewe n'ibyago ukinyikira hajyanye nagukoreye Imana n'ukuri nagukoreye kandi narihanye urabizi ivyo byose Imana iravyumva mu marira eko basi turagiye gutera turangiza dusome ibyahishuriwe Yohana igice 14 n'umurongo wa 13 Pastor Sadoke shikano dusome aha rero ngire ntere ndangiza hanyuma rero ndababwire ivyo muri kazoza ivyo tugire tujinyikireko inyuma y'ubu bugingo 14 ibyahishuriwe Yohana n'umurongo wa 13 dusome mu izina rya Yesu. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira egome riti andika were none ahirwa abapfapfira mu mwami egome kandi mwemu aravuga egome ati egome ngo baruhuke ubutame bwabo kuko ibikorwa byabo bijana nawe bakurikiye. Amen amen. Ibikorwa byabo bijana nabo bigize gute? Bibakurikiye. Ni Yohana yavyeretswe ari hariya mu kizinga ahishurirwa ibanga ridasanzwe ry'ibikorwa by'Imana dukora naho hariho urupfu imbere zacu. Umviriza itandukaniro ry'abandi bapfu, twebwe dupfa nk'abagabo. Mumvugire amina. Mbere Yohana yaciye avuga ngo barahiriwe abo mbariwe muri kumwe ati turahiriwe. Kamubarira ati turahiriwe kuko ntidupfa nk'abandi. Haleluya. Haleluya. Dupfa nk'abagabo. Ati mbe hahirwa abapfa bapfira mu mwami kuko ibikorwa byabo bijana nabo bibakurikiye. Tinamwema arabivuga byeruye tegome nibaruhuke ubutame bwabo. Mumvugire amina. Mumvugire amina. Dupfa tubaho amahirwe ari imbere zacu twebwe abizera. Mumvuge amina. Yego dupfa uyu munsi canke ejo amazi asuha canke yakanya turabahirwe muri vyose. Umva nitwapfa azoza kutuzura. Tukiriho naho Paulo yatanze disikuru hariya i Filipi avuga ngo azohindurira imibiri yacu y'ubufafara ishushanywe n'ubwiza bwiwe kuko afise ubushobozi bwo kwigandurira byose. Aha aya yovuga turi ngaha abigira mu guhumvya duce duhinduka tugira rimwe kandi rero mu mugambi wiwe ntasanganyiza kuba. Mumvugire amina. Yego hama rero umuntu agihaguruka murabona ibi bisimbo uko nyene bitonze uko bitonze nuko nyene ibi bisimbo bimeze niko tuzotonda turiko turaja mu ijuru inzambi hejeje kuvuga. Hama ibikorwa twakoze twadushikanwa bya bigira 10 babantu turaba kwa muganga bamwe dufasha imanza z'impfu bya bindi byose twatuntugira neza umudamu wawe ntumurandagura urabona nakateye uba bagowe n'abategetsi bama mu divorce n'ibindi bintu byarabaye ubugesera. Hajya wamugiriye neza bijya Imana iravyandika nukuvuga ngo umuntu ageze guhaguruka we nagomba aderi wenyene azenda bereke kuko abantu ntibamwo byumva neza. Hajya mubonye umuntu gaciye ngo arashikanye tumurengana tumujana hariya aya mu buryo bw'ubumana ntabacikanye baca batondesha twadushikanwa bagiye badupfunga nkibaro cyabigenda ngo biribiringura twagiye hahirwa abapfapfira mu mwami kugira ngo baruhuke ubutane bwabo. Nuko bizogenda birankurikira biradukurikira. Haleluya. Genda wiyicarire. Namwema aravuga ngo nibaruhuke ubutame bwabo. Tugire dusenge Imana.
yego kabisa dusengera umuntu avuga ngo nze nsozere neza ndangiza urugendo amahoro Imana inyongera inguvu uwacaza uwundi nawe ati jewe ibikorwa binzozereye nabyo niyo ndabikorana amanyanga nawe nyine acaza kandi muce musiduka muze inyuma ndababwira icyo dukora nukuri Imana iratugirira neza keze cyane haleluya 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 ingo Imana ibagirire neza kabisa Imana ibagirire neza Imana ibatabare ingo mu izina rya Yesu Kristo ndabahamagaye nimuze Imana ibatabare ibagirire neza haleluya haleluya nimuze Imana ibatabare ibagirire neza haleluya 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 niwapfukama ubarira Imana ati Imana uzampa kurangiza urugendo amahoro haleluya 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 kabisa ingo mubarindire baze nabaza n'abari kuri bariko nukuri Imana iradufitiye umugambi wavyumva utavyumva Imana iradufitiye umugambi haleluya nibizoherera haleluya haleluya ego ingo Imana ibagirire neza kubera hano imbere huzuye turagomba ngo mushe mupfukama aho mugeze Imana yo mu ijuru ibatabare yego kabisa yego haleluya 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 turagomba dusabe paseri wa hano paseri wacu umuvyeyi wacu ashike hano umuvyeyi wacu asengera hano bantu abasengera Imana kandi Imana ibagirire neza umbiriza n'amabwa muri kuri bariko umuntu avuga ati Imana izongirire neza ndangiza urugendo amahoro duza ikiganza gutya duza ikiganza abagomba kurangiza hagurukira aho muri haguruka Imana ibatabare turamuhaye kazi Mana data wa twese ushoboye byose uri mu ijuru uri Imana y'ububasha uri Imana ihambaye kandi uri Imana y'amana haleluya 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 umva Yesu wera turahamagaye Imana izina ryawe Yesu mukunzi turaguhamagaye Gabano Kristo Yesu mukunzi abana bawe abakunzi bawe Kristo Yesu wera Gabano mwaye baraciye bugufi imbere y'ubwiza bw'Imana muri kano kanya mwami turabasabiye muri kano kanya mwami turabasengeye umuntu wari wese mwami yamaze kwiraba mu kirori ariko jambo ryawe yabonye mwami ngenda gukorera none Yesu muri kano kanya mwami turabasabiye turabasengeye Kristo Yesu mwami nubafashe nubagenderere nubabe hafi nubane nabo maze Kristo Yesu imitima yabo mwami wangaruye amaraso yawe Yesu yongera tunganya uwariwe wese yongere yumve kugirirwa imbabazi nawe urakoze mwami ko bose wemye kubabarira kandi urakoze ko wemye kubafasha byose tubisabye mu izina rya Kristo Yesu amen amen tugire dusenga Imana Imana ibagire neza abantu b'Imana Imana ishishikare kubafasha mwaro n'urugendo tugire dusenga Imana tugire dusengera umuntu avuga ati hari ikintu ngire nibutse Imana nayibariye hanyuma intabare ubuvyumva atari cyo nari navuze agomba kwibutsa Imana amanike ukuboko gutya haleluya 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 yego kabisa uyo natambuke yegere hano
yegere hano ndabona bamaze kumanika amaboko. Nimuze umuntu afise ikintu yibutsa Imana muri kino gikorane. Ndumva Imana yagutabara. Yo gutabara kabisa. Ego duce duhakaze umukozi w'Imana hano, paseri wacu w'igihanga, paseri Sharire ashike hano. Shira amaboko hejuru, umuntu afise ikimana yo mutabara, yo yibutsa. Ndumva Imana yagutabara. Turavyatuye kabisa, turavyatuye. Imana igutabara mu izina rya Yesu. Haleluya. Kase. Mu izina rya Yesu. Ya. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Umunyabushobozi. Abantu bawe. Tabara. Umunyabubasha. Tabara. Izina rizima. Tabara bigeme. Izina tabara abasore. Tabara abakenyezi. Tabara abantu Yesu Kristo. Urugara ntihagire uwugurura. Yesu mwami. Mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wuguruye ntawugara. Ya haleluya. Iyo uvuze biraba. Iyo utegetse birakomera. Haleluya. Niyo Mana twamenyanye. Imeze uko nyene tuyumvise. Mwami wacu urakoze cyane. None Kristo, imitima myinshi irahejeje gukira mu buryo bwo gusaba ikigongo. None ngaba abantu batugije amaboko akomeye cyane, bari n'imisozi, bari n'imitwaro, n'ibibazo, bari n'intambara, bamwe bari mu vyago. Yesu, bamwe bafise amagorwa y'ubugumba, barasaziye iwabo, abantu batagira izina rya Yesu. Abandi baradandaza bagahomba, Mana yo mwijuru. Abandi bari wabo kandi bari bakeneye urugo. Turabasengeye Mana, turabyatuye. Iyi saha nziza yo gukora ibitangaza, iyi saha nziza mwami, aba bantu bose bibukwe. Abamaze iminsi bafise amarira baririra imbere yawe, bifuza gutabarwa kuva ku Mana, bave ngaho bagiriye neza. Ibi biganza bagutarikiye babipfunye bironse umugisha, babipfunye bitahanye umuhezagiro mu izina rya Yesu. Umuntu wese agenda abonye kugira neza kwawe. Turabigushimiye mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muvuge muti amen. Muvuge cyane ati amen. Imana ibigenza uko nyene. Kandi abumvise amajambo y'Imana mukayizera, Imana ibahezagire.